Ngiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Mbaje kuramutsa mwebwe mwese mu gutega abiri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mwana makuru yo kuno w'Imana igenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2020 ndabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku murongo kuruga nguruka mumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE na muciye ku rubuga rwa Facebook naho mwandika RPA ijwi ry'abanyagihugu ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Imyaka 5 yarumanye hatangujwe imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cha Petero Nkurunziza. Amashamwe atandukanye adanira inyungu za politike akamenyesha ko atazodohoka ku ntumbero yiyemeje yo kubahiriza amateka n'amateko agenga Uburundi. Mu ntara ya Cibitoke naho havugwa ukugwanya abakuru rudandazwa rw'ibitenge vy'amagendo bivuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igikorwa ariko abanyagihugu baho bavuga ko kitoroshe mu gihe ahanini urwo rudandazwa rukogwa n'abashigikiwe n'ubutegetsi. Mwana makuru mwaza kubikurikira na mukigabane ubahuka tuzogaruka kuvyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Osindimwo aho yemanga ihonyangwa ry'amateko mu Burundi. Mwebwe ivyuma ni MS Steven Yunge ko mukanya idonito. Ndasaka ari kubaha ikaze mwana makuru nkukomeje kuyabwira mu ntango imyaka 5 irarangiye abarundi batari bake biyamirije ikiringo kigira gatatu cha Petero Nkurunziza. Abarundi bo mu mice itandukanye bagize ico bavuga kwino genekerezo. Bose barahoza abahaburiye abantu babo naho bandanyije babura kuva ico gihe. Munani Sefor Arusha bakavuga ko abaramutswe ubutegetsi kuva ico gihe gushika n'ubu bazoshigwa imbere ubutungane bakisha mabi bakoreye abarundi. Kurikira Jemi Minani. Inkodi z'ikibi zose ziriko zirakora ivyahamuza makungu mu Burundi ziterezwa gushikirizwa ubutungane hanyuma iyo miryango yabuze ababo canke abahohotewe mu buryo butandukanye kubera ivyo vyaha abaheze baronswe indishi yakababaro kabaya akaryo ko gusubira kurabira hamwe aho tugejeje urugamba twiyemeje gusubiza iteka amasezerano yarusha kuko naho wa mugambo ugayitse wa Petero Nkurunziza kugarukana intwaro ya cami akigira umwami twawumutesheje ntiturashobora gusubiza iteka amasezerano yarusha kandi uhamagarira abarundi bose bashashaye kwara amasezerano asubizwe iteka kuboza bakadufasha urugamba tukubaka urunani rw'intamenwa hanyuma ayo masezerano tukayagwanira tukasubiza iteka vuba bwangu. Mu mugambwe MSD nabo nyene basohoye itangazo rijanye n'uyu munsi. Mu iryo tangazo bavuga ko Petero Nkurunziza yihaye ikiringo ca gatatu agamije kwigumiza ku butegetsi hamwe no gufuta burundu amasezerano y'amahoro y'Arusha. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe François Nyamoya akaba anavuga kandi ko urugamba rukibandanya kubera intumbero biyemeje itaragwirwa ko. Kurikira François Nyamoya. Nkuko umugambwe MSD tasiba kubivuga mu by'ukuri Petero Nkurunziza ntiyarondera gusa gutwara ikiringo kigira gatatu ahubwo yashaka kuguma ku butegetsi imyaka n'imyaka kubera umunoho w'ubutegetsi mu rundi ruhande kubera kurondera umwanya wo kuzimanganya burundu amasezerano y'Arusha. Kandi byakurikiye ntivyatuvuguruje kuko Petero Nkurunziza yaragaragaje ko wari umugambi wiwe mu gushinga ibwirizwa shingiro rishasha ataco ripfa rifano n'amasezerano y'Arusha. Urugamba ntirurahera kuko cyo abakoze imyerekano baharanira n'agateka k'abanyagihugu. Mubi bimwe bigaragaza ku gateka akaba ari ukwitorera barongora mu matora nyayo atunganijwe neza. Ivyo navyo twese turabona ko bitazoshoboka muri Rusama uyu mwaka turimo, bigazotuma rero urugamba rwatanguye itariki 26 ndamukiza
2015 rubandanya n'ishaka ryaruranze gushika aho tuzoshika guco twifuza no kuvuga ubutungane na demokrasi bitsinde. Nugaruka rw'Abarundi rwageze icyo rushikirije kuri uno munsi uname kugaruka rw'Uburundi bo kwisi yose MIJEB mu mfunyafunyo bibutsa ko mu gihe Abarundi bahagurukiye rimwe bakarengera ibatandukanya mu kugwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza bitanga icizere ko Abarundi bamaze kumenya ukuri aho guhagaze. Ubwo runani MIJEB ruhamagarira kandi ugaruka kudasamazwa n'abanyepolitike muri kino gihe c'amatora. Kurikira Karen Kelly inarukundo wo mu rugo runani. Abarundi muri rusangi bararengeye ivyari bikunze kubatandukanya kuva muri kahise ivy'amoko n'imigambwe baraja hamwe bariyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro bariyamiriza ihonyangwa ry'amasezerano yarusha kuko bari bazi ico yabamariye niyo yari yashoboye gutanga agahengwe mu gihugu Abarundi bariruhutsa iyo yabaye intambwe nini cane ku gihugu no ku banyagihugu mbere twebwe uno munsi nk'ugwaruka akaba ari we mushinge tugenderako niwe mwizero dufise kubona Abarundi baratahuye aho kuri kandi baranakugwanira bivuye inyuma. Nico gituma muri MIJEB duhamagarira ugwaruka gose baba bahunze canke abakiri mu gihugu kwigumya tukagerageza kuguma dufatanye mu nda tukagumana gwa runani rwo mu 2015 mu gushira hamwe ivyumviro bizotugeza kwihindukanya kuri mu gihugu cacu. Uyo akaba ari Karen Kiri inarukundo umunani MIJEB. Amashyamwe 15 yigenga muyadanira inyungu za politike yafashe iyambere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza amesha ko atazongeshanya mu kugwanya ukudahana ubwicanyi n'andi mabi atandukanye akorerwa kiremwa muntu mu Burundi na cyane ugushira habona ubwo bisha kugira ngo ababukora bitebuke bazokwitwe inahe mu gahanga. Amashira hamwe uko ari 15 arongera kandi akamenyesha ko azoguma ahanira isubizwa umutamana ry'amasezerano yarusha yazimanganijwe n'ubutegetsi buri mu Burundi muri kino gihe. Ayo mashirahamwe arangiza atera kamo amakungu na cyane ishiramwe ONU iry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kubandanya ameze magabo mu gukurikiranira hafi ibera mu Burundi no gufasha kugira ngo Uburundi n'Abarundi bave mu kaga barimo kuva mu mwaka wa 2015. Uyu munsi ugize uwijana88 abamesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu bihuhiro rikuru ry'intara ya Bubanza bahagaitswe kuwa 22 Gitugutu umwaka w'2019 mu gihe bari bagiye muri komine ya Musigati gutohoza amakuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Sentare nkuru ya Bubanza yabaciriye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe bagifatwa abamesha makuru uko ari bane bagirijwe kwifatiganya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ariko hageze gusora urubanza rwaciwe na Sentare nkuru ya Bubanza basanze bahinduriwe icaha bagirizwa gushaka bitagishoboka kwifatikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamesha makuru biwacu barunguruje muri Sentare isuramwo imanza ya Nahangwa atagihindutse bikabitekanyijwe ko bazoburana mu ntango z'ukwezi kwa Rusama kuri mbere. Amashamwe ahanira agateka kazina muntu mu Burundi na mpuzamakungu aguma asaba ko abamesha makuru borekugwa kuko kubwo amashira hamwe atakindi bazira atari gukora akazi barekurirwa n'amategeko. Europeya Nshuti zanjye nkunda ntakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa. Mbekirogorogo ujya muntu ukuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije kibona we uri kuvuga bijya bijyanye na coronavirus none ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru cyumva hore shaka ibona bijya yoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko ico kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da ijya n'ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjirana n'ico kiza nawe ngo nta mwirabura cofata. None wewe usumbya leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza
uwanduye abibwirwa niki umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamo guhema nabi tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize ikamenya mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko akubwira ukuri nyabari ngaho nyakugira imana mumfashe tureke gushira agati mu ryinyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana ngaho mbwira twocirinda gute kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana hega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese naho numvize ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko ndumvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata c'imibano abayoboke ba Zebiya bangana n'igihumbi n'amajana atandatu kuri w'Imana basubijwe mu ntara basanzwe baturukamwo bajanywe n'imiduga ya gisirikare abo barundi bari bijinjwe mu Burundi kuwa 18 ndamukiza uno mwaka baje bava mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bari birukanywe mu gisagara ca Goma bagishika mu Burundi bace begeranizwa hamwe imakombe aho ni mu ntara ya Rumonge kugira bigishwe ibijanye no gukunda igihugu. Mu ntara y'ibitoke naho igipolisi cyari gifashe umwe mu bakora ubudandazwa rwa magendo n'umukenzi w'umwe mu basanzwe bahanura ubuserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi. Uwo mukenyezi yafatanywe itonga ariko agerageza kujana ibitenge mu gisagara ca Bujumbura mu c'ibitoke ariko babona ko uwo afashwe ari nkima ry'amazi rikuwe mu kiyaga Idonido na Walter Kwizera. Yitwa Ingabire Adeline umukenyezi yaraye afatanywe ibitenge asanzwe yubakanye na Emily Landry Nyandwi umuhanuzi mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Uwo mukenyezi yafatanywe ibitenge bigera ku majana 299 hari ku mutumba Nyamitanga komine Buganda. Inkuru ziva mu ntara ya Cibitoke zivuga ko uwo mukenyezi ari wo mwuga wiwe asanzwe akura ibitenge muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akabishorera mu gihugu. Kubwizo nkuru yabijani yashatse kuko asanzwe aziko atawubahuka kurunguruka mu modoka yiwe. Adeline rero ari mu mugwi w'abandi basanzwe bakora urudandazwa rwa magendo bakorana cyane n'abakongomani. Harimo witwa Harerimana Alice Maderena Batazira Mado ari ku rutonde rw'abazitoza mu bashinga amateka ba CNDD FDD mu ntara ya Cibitoke. Hari kandi uwitwa Mbonima Antoinette umukuru wa zone Cibitoke na Karutimana Pascal Batazira Buro akora muri documentation n'uwo bita Bienvenue wo muri commune Rugombo uwo yitwa ko akora mu gisata kiraba inyigisho z'imyuga ariko inkuru ziva mu Cibitoke zivuga ko ako kazi agahemberwa adakora akazi kiwe kubwizo nkuru nukwirirwa mu vy'urudandazwa rwa magendo. Uwo murwi bakora umwe ku giti ciwe bakora binjiza mu Burundi ibyo akuye muri Kongo uri bitenge na essence nabo bagasohora ibinyobwa vya Brarudi amazi ya Kinju n'isabuni. Twarondeye buramatari w'intara ya Cibitoke kugira tubwire kubijanye n'uwo mugwi uwitaje telefone yatubwiye ko afatiriwe ariko haraheze imisi mu nama yakoresheje buramatari Iteriteka Joseph yaragarutse kuri uwo mugwi ariko we icyari kimuraje ishinga nkuko tubibwirwa n'isoko ryacu mu gipolisi yabwiye abo bantu ko bazokuraho bakwegera umugera wa corona abanyarugombo. Arakoze Walter Kwizera. Ibiciro by'ifungurwa bigwa biduga mu gisagara ca Gitega. Abanyagihugu mu cyo gisagara bakavuga ko iyo duga ry'ibiciro ryatangiye kwibonekeza kuva hatangajwe ko mu Burundi habonetse abantu banduye umugera wa corona. Muri kino gihe ibihe by'amafungo y'abayoboke b'idini rya Islam ryatumye ibyo biciro biduga gusumba. Idonido na Vikrise Ninaretse. Je nta mushasha n'umwe wanga
Aha turi mu isoko rikuru ryo mu gisagara ca Gitega aho abanyagihugu kuri uw'Imana bari bazindutse baja gusuma nk'uko bisanzwe imisi yose. Bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko muri kino gihe ibiciro by'ibidandazwa by'ibiribwa byaduze cyane ibituma batoroherwa gusuma. Ibiciro by'ibifungurwa ngaho mu gisagara ca Gitega byaduze ku rugero ruteye ubwoba. Tugiye kuraba nk'ikiro cy'umuceri cyaraho kigura amafaranga hagati y'ibihumbi 2,800 ubu kigeze ku mafaranga 2,400. Umuceri wo ngaha nyene mu Burundi nayo mu Tanzania wo udushitse ku 2,700. Ikiro cy'ibiharage kinure wasanga kiri hagati y'amafaranga 2,500 n'ibihumbi 2,700 ubu kigura amafaranga 2,000. Jono yo yigeze kuri 2,500. Ikiro cy'ubwishaza kigeze ku mafaranga 4,000 3,000. Ibiraya biri ku mafaranga 1,900 umugezi aho biri hagati y'amajana 600 n'amajana 500. Ibitunguru byaraduze cyane amakoto. Abanyagihugu bavuga ko iryo duga ry'ibiciro ryatanguye kwibonekeza igihe hatangura kuboneka abagwaye umugera corona mu Burundi. Iryo duga ry'ibiciro rikaba kandi ryibonekeza muri kino gihe abayoboke ba Islamu bari mu bihe by'amafungo. Igihe bigera kuvuga yuko coronavirus yabaye nyinshi ngaha mu Burundi badashaka gutora abantu benshi, abantu bakihutira gusuma amasitoke bashira mu mazu hagaca habaho rero bijanye n'ivy'amafungo y'Abisilamu n'ivyo tubaza ko vyabaye bituma cane. Abanyagihugu basaba ko leta yogira ico ikoze kugira ibiciro ntibibandanye biduga. Dusaba rero yuko leta yokwinjira hagati ikaraba ikintu yokora kumbura abantu ntibabandanye bikikamukiza bivanye n'ivya coronavirus n'ibi vy'amafungo y'Abisilamu, ibiciro bikashika ku beyi itomoye neza. Abantu bose umuntu agenda kw'isoko avuga ati njanye udufaranga tundazi ko nza kuronka ico nza gusuma. Aho mu ntara ya Gitega hakaba havuga ubukene butagira izina bw'isukari. Ntangahe no ntangahe ke guhana zigitoki kitsindagiye kandi cyoroshe. Arakoze Vikris ninteretse iganiro muri Burundi murakurike muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mwigabane ubahuka cyo kuno w'Imana tuzogaruka ku majambo aheruka gushikirizwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aho yemeza ko mu gihugu c'u Burundi atamateko ayikurikizwa mu bisata byose. Abatumire bacu bazavugira ico bashikirije kucatumye avuga ya majambo n'intumbero yayo muri iki gihe. Igabane ubahuka mwagiteguriwe na Clovis Nyonzima. Ubahuka. Mu Burundi bisata byose birangwa mwihonyangwa ry'amategeko. Eka mbere n'abategetsi bamwe byitwa ko batwara ariko atabasha byo kuri bafise. Ivyo bigaragara mu majambo aherutse gushikirizwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Inyuma y'imyaka 5 ari muri ayo mabanga yaremanze ko mu Burundi atantwaro yubaha amategeko ihari. Mbega ayo majambo yarashikijwe n'uwo mutegetsi ashobora kuzogira akamaro akanafatirwa ko igihe ntayizo yasubijwe ijambo mu gihugu. Ni kuko uwo mutegetsi ashimye kubishikiriza uyu munsi mu gihe yamaze imyaka 5 yemeza ko byose vyifashe neza. Emmanuel Ndereyimana arongoye igisata cyo kumenyesha makuru mu runari rw'imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na CNDD-FDD, Sefor Arusha, Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode hamwe na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niyo batumire baza kudufasha kwishura kuri ivyo bibazo. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze. Uri radio shahuri radio. Inyuma y'imisi itari mike ashikirije ko mu Burundi atamahoro n'umutekano biharangwa, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yareretse Burundi n'amakungu ko intwaro ya CNDD-FDD amazemwe imyaka 5 akorera ataco yubaha haba mu bijanye no gukurikiza amategeko canke kubaha inzego zirongoye igihugu. Mugenzanje Bobo Rugurika aragaruka ku vy'uwo mutegetsi yarayashikirije. Kera twese tubizi hanyuma nta gishasha kiri mbere hanyuma urumva n'umunsi yavuze ko adashaka gutora mukandida w'iprona nta gishasha kiba kimure. Iryo jwi ry'agahinda ni rya Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yaho ku munsi wa gatandatu bamwe mu banyamugambwe wiwe iprona bagiriye ikiganiro bamwifatira mu gahanga mbere baca basaba abanywanyi b'umugambwe iprona kutazomutora mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije maze ngo bagatora umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Aha Gaston Sindimwo ati ndiwe n'ubutegetsi biciye mu bo byitwa ko ntwara ariko mu vy'ukuri atari jewe ndabatwara. Kugira ukore igikorwa nkakijya
atari umukuru w'umugambwe atagwego na rumwe rw'umugambwe ufise nuko uba ufise ubutegetsi bugushigikiye kuko nabo twebwe dufise amabanga n'ikibazo cy'umukuru w'igihugu cyangwa umugambwe wemewe hari igihe batubuza gukora igikorwa kugira ngo kandi turagihagarika ibyo rero igikorwa nk'icyo gikorwe ni uko abarongoye intwaro babihakana cyangwa babyemera babigira gute bari mu kinshasa cy'umukuru w'igihugu cyitwa ko ndabatwara muko ntabatwara iyo mwenda hajya ariko basikangayuze. Inyuma y'imyaka 5 ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu ntwaro ya CNDD-FDD, Gaston Sindimwo yaremeye ko atabushobozi afise mu ntwaro ya CNDD-FDD. Yaba ari mfise ubushobozi byari kuba kujya kuko bari guca amategeko n'abandi. Muri ico kiganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ntavuga gusa ku bijanye n'akajagari karanga intwaro ya CNDD-FDD, aragaragaza ko akaruta kandi kakamira kandi ko atabutungane buhari ahandi ho ngo aba yari gutunganirizwa. Ikiganiro c'umukuru w'igihugu ntashobora gutukwa mu nama yakiriye ikibaba intwaro ari intwaro ijeje gukingira ikiganiro c'umukuru w'igihugu. Umudirecteur general akafata ikiganiro c'umukuru w'igihugu akamwandika ibara akamugira uko ashatse egajewe sindi Gaston ikiganiro c'umukuru w'igihugu hari inzego zije gucungira ikiganiro c'umukuru w'igihugu kubwira ikiganiro c'umukuru w'igihugu ari gisuma akikiganiro c'umukuru w'igihugu inzego zijeje kumukingira ntizimufate ngo avuge aho nivye ayo nivye icyo cyaha. Ayo maborogo yitegera c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo akaba abaye inyuma y'imyaka irenga 10 abarundi n'amakungu badasiba kwiyamiriza ubwicanyi ubusumba n'akarenganyo bikorwa n'intwaro ya CNDD-FDD. Ivyabaye mu gihugu Gaston Sindimwo ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu abwirizwa kuzobibazwa kuko iyo abatarabishigikiye eri gutanga imihoho. Ivyo bivugwa na Frederic Mvuginyumvira yahoze nawe nyene ari cegera c'umukuru w'igihugu. Kubwanje bwa mbere amajambo avuga iby'ukuri ntasa uravye atarava no muri ayo mabanga akaba arimwo aravuga nabi iyo leta yarimwo akayivuga nabo ejo yivuga neza twarumvise ibyo avuga mu Rwanda ko atabwicanyi ko hari amahoro ko byose bigenda neza umunsi akatubwira ati oya jewe nasanze atari vyo ahubwo nshaka kuba umukuru w'igihugu ndabikosore ko kiya gihe nta bushobozi nari mfise mu ruhande rumwe batabushobozi yari afise mu ruhande rumwe ibyo avuga nivyo mu rundi ruhande sivyo nivyo kubera ko burya uravye ingene rya bwirizwa nshingiro ryubatse iyo umukuru w'igihugu atowe akarondera icegera ciwe mu mugambwe wundi badasangiye ubwoko ariko aronsa amajwi ikibazo kitigeze kivugwa babwiza guca bicara bakavugana imigambi bazorangurira hamwe no kuvuga uwo mugambwe watsinze n'uwo mugambwe havamwe cegera c'umukuru w'igihugu babwiza guca bicara bakavuga bati yamara turavye programme nari mfise nayo programme mufise yatsinze ni kwa kitatsinze harimo bikuru twohurirako kugira nanje numve ko ndiko ndakora igikorwa c'igihugu be urumva abantu baca baza barondera kwironderera ibibanza gusa umugambo kamweka we tiganda hari ibibanza hariya usabikanye mu mugambwe ukamenga programme y'igihugu n'ugusabikanya ibibanza mu mugambwe. Aha rero niho ncamvuga nti ivyavuga nivyo kuko nta programme baba yarigeze bicara ngo bumvikane barangurira hamwe ku neza y'igihugu. Naco gituma benshi barabonye iregera by'umukuru w'igihugu biba mu mugambwe y'Iprona bagiye baza nk'abantu bagenda guhiganwa ingene bakurikira nkuru nziza kumunezereza gutambana ukamenga gukona n'umukuru w'igihugu no kwamana munezerewe munezerwa hamwe mutambana mu mashengero sivyo igihugu kiba cabatumye igihugu kiba cabatumye ko mushira imigambi igirira akamaro abanyagihugu ataco mwumvikanye ko mu bisanzwe ntaco baba bapfana umwe akorera amafaranga bakuru gukorera amahera amakigira ahandi nawe navuga nti sivyo kubera iki nti sivyo kubera ko mu bisanzwe yabwirizwa kuba umuhanuzi wa mbere wa nkuru nziza ibintu biriko bigenda nabi akamubwira ati nyakuba president ibintu bigenda nabi yabona ntiyumva akamubwira ati jewe hako ejo nzobibazwa ndagusezeye reka ngende. Kubwa Emmanuel Ndereyimana ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru muri Seforo Arusha n'ahavyemanza ateba ivyo Gaston Sindimwo ariko arashikiriza bizofatirwa ko mu butungane intahe niyamara gusubizwa ijambo mu Burundi. Ego cyane nivyo aho bukera intahe gasubira gafata ijambo mu gihugu aho bukera amasezerano ya Arusha agasubira agakurikizwa mu gihugu nko twama twabivuze muri Seforo Arusha ibi Gaston Sindimwo ariko aravuga ubu ni ibintu bizoba bikenewe cyane mu butungane kuko
arabizi neza uravye amabanga ajejwe ubu mu Burundi hariho byinshi azi ababwira yuko ubutegetsi busigaye bukora ibyo atazi ni ukuvuga ko yemanga ko yakoresheje bijanye no gukingira ikibaba ibi byose bikorwa ni leta arimwo nawe uno munsi. Ubu rero ko atanguye kubona yuko bahaye bamwerekana bavuga bakerekana ububi bwiwe mu kumwikona inzira zo kumwishitura mu bisanzwe mu ncamake, kuko ubu barerekana bati amatungo ya Iprona yarayanyuruje n'ibindi. Ivyo byose vyerekana iki? Nta yindi nzira CNDD-FDD iriko iramuronderera atari kumushira imbere y'intahe maze akazokurikiranwa no gufungwa agafungwa. Ubu rero asa n'uwataye umutwe, ntakimenya ico avuga n'ico areka, ariko igikomeye nuko imbere y'intahe Gaston azi byinshi. Birakenewe rero yuko ni Burundi bwasubira bukisubiza umutamana, Gaston atumwa ko akabazwa nimba Imana izomufasha akaba kiriho, kuko umuntu nk'uyo system ya CNDD-FDD irashobora kumuzimanganya. Ku ruhande rw'abaharanira agateka kazina muntu badasaba gusemera ko Burundi butwaye nabi, ngo imyidogo ya Gaston Sindimwo iratangaje mu gihe ngo yafashe ya mbere mu guterera mu kugabanura inguvu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Pacifique Ninahazwe n'umwe muri abo baharanira agateka kazina muntu. Imyidogo ya Gaston Sindimwo iratangaje cyane uravye ivyo yagiye arakoreshwa mu myaka iheze, ukaraba n'inyifato yagize be n'ivyo yagiye aravuga mu myaka 5 amaze ari cegera ca mbere ca Petero Nkurunziza. Igitangaje ngaha nuko Gaston Sindimwo nawe yagiye arakoreshwa mu myaka iheze, agakoreshwa n'iperereza ry'u Burundi, ahandi agakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo bagabanye nyene inguvu z'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Aho umuntu yogira ko anibutsa nk'uruhara rwa Gaston Sindimwo, Isidore Mbayahaga ingene bafatanije mu bijanye no gutembagaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza, bari banakora bitwa ko aramufasha mu mabanga yarafise. Bene uko kugenda bakurakurana kubera ko umutegetsi kanaka yaba atagishimishije Petero Nkurunziza, byabaye bimwe mu vya mbere vyatumye ikibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kigenda gita agaciro, ku buryo uri muri ico kibanza atageza kuguma afukamiye CNDD-FDD kugira ngo ashobore kumara na kabiri. Gaston Sindimwo rero yarakwiye kwidogera ivyo, kuko arazi ko uruhara rwiwe muri bene ivyo ari ntangere. Kira noneho ibwizwa shingiro ry'u Burundi riherutse guhinduka mu mwaka wa 2018. Gaston Sindimwo yagiye imbere mu kwigisha ko abantu bakwiye kuritora. Uravye iryo bwirizwa uko rimeze, rirateye isoni hageze amabanga babikiye icegera c'umukuru w'igihugu. Ubu icegera c'umukuru w'igihugu kizoba ari kireremeko, atana kimwe afise ajejwe vy'ukuri kiretse kuba hafi ngira nk'umuplanto w'umukuru w'igihugu azoba hari. Ivyo Gaston Sindimwo yarabishigikiye, kandi azi icicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yashinzwe n'amasezerano yarusha uko cari kimeze. Sinumva rero uwo muntu yimbiye icobo n'abazomusubirira ko ari we uyu munsi yarakwiye kuza kwidoga ngo nta nguvu afise, kandi ari mu bishe ico kibanza nyene. Frederic Bamvuginyumvira yaranguye amabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu, amenyesha kandi ko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu caterezwa kujana imigambi imwe y'uwo mugambwe avuyemwo kugira nayo ishigwe mu ngiro. Igihe jewe nari cegera c'umukuru w'igihugu, imbere yuko dushinga leta twarumvikanye ibyo tugiye gukora, no kuvuga gukora uko dushoboye turabingene dusubiza imitima hamwe. Ubwa kabiri tubandanye kuganira ibibazo by'abarundi yarusha turonka amasezerano. Nivyo twakoze kandi twaravyumvikanye uko. Hanyuma arazana igice c'abashikiranganje, ndinjira igice c'abashikiranganje, hanyuma dukora gutyo. Umva rero ntibisa n'ivyubu, kuko uyu munsi president avuga ati wewe ngo ndakugira icegera canje,
mugabo umugambwe uvuyemwo ntugera umusaba uti yamara naho umujanye imbere ko umujanye katamye tuvugane azoza gukora iki. Ico kibazo ntikigera kivugwa n'umunsi n'umwe. Niho rero nshigikira ko mu ruhande rumwe ibyavuga nivyo, mu rundi ruhande naho ibyavuga sivyo, kuko ibitagenda neza imyaka 5 iheze ari byo gusa yabwirizwa kuba yaramubari ati ntibigenda neza, yakakumubwira akamubwira ati rondera uyundi jewe sinshaka ejo kuzobazwa ibi bintu. Nayo ubundi cewe kubganje ibyavuga rimwe ararondera amajwi uko abishoboye, ijya n'imvugo kurondera amajwi, mugabo nibaza ko hatari bwayere ko avuga ati bimeze uko nuko yatabivuze hakiri kare. Nta murundi n'umwe ashobora kumva akavuga ati iki ni ijambo rya gishinga ntayiri niryo, oya habe namba. Kubwa Emmanuel Ndereyimana kubona atangwe kwemanga ukuri, Gaston Sindimwo washobora kuba atangwe kuzeruka kw'ivyo bamwemereye atavya kironse. Ego cyane nta utoshima ingene yashoboye gushikiriza Uburundi n'amakungu ibiriko biraba, ibiriko biramushikira, twese turabikurikirana. Ariko hari ikintu gusa atamenye, yaribagiye abo bariko barakorana baribo. Ico yibagiye nuko baragukoresha hanyuma bamaze kugukuramo ivyo bari bakeneye vyose nkuko bimeze ubu, bagaca bamuta nk'akanuka. Ico rero ntaco yamenye, baramureshangwisha bakamwereka ivyo azoronka ingene bizomera ku nyungu ziwe, ariko ubu turibaza yuko yicuza cyane kuba yarakoranye n'indyarya nk'izo. Gaston Sindimwo biraboneka ko yahenzwe igihe bamwegera ngo bashaka yuko ababera icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu, babanje gukora amanyanga muri prona kwisambura n'ibindi. Mu byo bamwemerera bashobora kuba baramwemereye ko bazofashanya gusahura amatungo y'igihugu, shobora kuba baramwemereye yuko Nkurunziza niyaheza manda yiwe y'amanyanga ari bazoca kurikira. Ubu rero arahaye arabona yuko aravye ivyo bariko baramukorera, yuko ivyo bamwemereye bitagishobotse. Rero yahisemwo gushira vyose ahabona, aravuga ibitagenda neza, aratunga agatoki, byose biraboneka mu byo avuga turabibona. Ariko ico yibagiye gito nuko ibi biriko biramushikira byose ntibiza giturumbuka, birafise iyo biva. Ejo bundi murazi yuko yigeze kuvuga yuko mu Burundi atamahoro ahari, abantu bose bagendera ku bwoba, gushika no kuri nyumba 10 bagenda bacungerewe bimwe biteye ubwoba. Ivyo byose rero dede ntivyayiguye neza. Ubu rero hageze aho bavavanura n'uwo muntu. Ico gihe rero yavuga ivyo bintu niyo ntandaro ya vyose, ahavugiye ko atamutekano hari, mu bisanzwe niyo ntandaro ya vyose, kuko ntiyamenye yuko mu gukora kujya canke mu kuvuga kujya yarahejeje wenyene guha abadede umugozi bazokoresha mu kumuniga. Icyari gikwiye uyu munsi kuri Gaston Sindimwo, Pacifique Ninahazwa abona ko kwari ugusaba imbabazi abarundi kuko yabahemukiye ahatakoze ivyo yategezwa gukora. Kibutse ko ikisata c'ubutungane kiri mu bisata bisanzwe birongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, no kuvuga ko birongowe na Gaston Sindimwo nyene. Aha kandi umuntu yo kwibutsa ko muri imyaka 5 iheze inzira karengane zitagira uko zingana ziboreye mu busho bw'u Burundi bazira ivyiyumviro vyabo vya politika. Muri iyo myaka 5 irangiye, Gaston Sindimwo ntako atagize, haba mu bahura hirya no hino ku isi, haba mu majambo yagira afata mu maradiyo n'imenyesha makuru bitandukanye, avuga ko ibintu byose vyifashe neza mu Burundi, avuga ko ubutungane bw'u Burundi bukora, avuga ko umwidegemvye ari wose mu gihugu, avuga ko amahoro yiraye, avuga ko kiretse abo yita abansi b'igihugu ko ibintu byose byari bimeze neza. Uyu munsi rero biratangaje ko avyuka inyuma y'imyaka 5 ahayagiza ubwo butegetsi, agaheza akaza kutubwira ko uyu munsi ariho bimeze nabi, kandi vyabaye abibona, akabisasira, akabiririmba, akabitambira, akabivyina. Aha kandi nta nuwo kwibagira uruhara rwa Gaston Sindimwo mu bijanye no gusambura imyerekano y'abanyagihugu yo kwiyamiriza ikiringo cya 3 ca Petero Nkurunziza. Turafise amakuru akwiye yerekana neza ingene Gaston Sindimwo yakoranye n'iperereza ry'u Burundi, abitumwe n'iryo perereza kugira ngo basambure imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya 3 ca Petero Nkurunziza. Akaba ari navyo vyatumye anahembwa
kuronka ikibanza c'icegera ca mbere ca Petero Nkurunziza nyene. Uyo muntu rero ntitwari dukwiye kumva amarira yiwe muri kino gihe, ivyo ariko yimbura ivyo yarimye. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari afise agateka mu gihe amasezerano y'Arusha yari yubahirijwe, mu gihe ari we yasenyuye sinumva ico yari akwiye gusubira kuvuga, mu gihe kandi yaherekeje n'ubwo butungane buhonyora abarundi. Icari gikwiriye uno munsi nuko Gaston Sindimwo yopfukamiye abarundi agasaba imbabazi kubera ko yahemutse bikomeye agahemukira igihugu, ariko ntakwiye guhamagara abarundi mu biriko biramushikira kubera ko ntaho bihuriye iteka n'inyungu z'abarundi. Abarundi bo nyene umunsi urizina bazobwira CNDD-FDD ko ivyo yabakoreye bitari vyo. Uwo munsi uzogera kandi abarundi bazobivuga. Naha rero dusezereye ikigabane ubahuka cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 2026 ndamukiza 2020. Ikigabane cari gishimikiye hanini ku majambo yashikijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, aho yemeza ko mu Burundi harangwa ihonyango ry'amategeko mu bisata byose udasize inyuma no kutubaha inzego z'igihugu. Nkuko mwavyumvise abatumire bashikirije ico bavyumvirako n'ingaruka z'ayo majambo. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya wabo badutije, ndashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi, naho ubutaha. Ubahuka. Arakoze Clovis Niyonzima ku kigabane ubahuka aje kudushikiriza. Nkabashimiye mwese mwateza abiri ano makuru. Nkashimira bagenzanje umwese kucafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa. Mwabwe ivyuma yari MS Steven Yunge ko ndamukengurukiye. Kuri micro yari Hervé Niwihire, nkabanda basezera ifuza kugira amahoro yuhoraho. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.